gutya ko uko ndagerageza kwigaburira no kugaburira abantu bakenya urumva aho ntacyo nafise akagwi k'abantu gaburira ntibazoze baramfata ahubwo nyoze ndari hananje mu bandi muri OBR kugira nanje ngire ico mfashije mu gihugu niyo kumva ko nzoba ndi umuntu yambika abantu rurangiranwa hano mu gihugu pana hanze y'ibihugu aha mu gihugu iwacu none nubu ntaco nzoyishikako ariko ni bukebuke kabisa tukiri ngaho nyene tukiri ngaho nyene urubatse oya ntabwo nubatse oya kabisa kubera Hello guys, murameze fresh. Reka nongenda baramutse cyane bakunzi ba Step Media n'abakunzi ba Fabere Burundi cyangwa ikiranga kiri umwero muri rusange. Turabakunda cyane mushishikara mugira subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro dushikara kubaha bibashikira ku mwanya ku isaha ku musegonda no ku munota nuko reka twongera tubaramutse abakunzi bacu mwamwe dukikana muri mu bihugu bigiye bitandukanye za Buraya, navuga nka Amerika, navuga nka Europe, Canada, navuga nka muri Asia, Australia, handi muri Dubai. Muri Dubai hari abantu benshi cyane no munsi baba ariko baradukurikirana cyane bavuga ati Feba turi kumwe namwe gatano kuri gatano. Nuko ega sinoba ningandi je nyene wapi kwe ivyo bintu byarananiye. Ndi kumwe n'umusore mwiza cyane ngaha iburyo bwanje. Uba wamubonye yinywera amazi gusa. Jereka ikiri kimenyetso cy'ubukira musaza kiri gute kiri oje gapanze reka mbanze nywe muga kamenda kuraye aho musaza ayo menda kubaza je nitrete jenye nawe kiri gute babona ko abantu dusenga cyane nk'ubundi mu mafungo niyo mpamvu ubona atakintu ndiko ndafata ariko nindangiza yego mapfunga hirajyari birazwi yuko ari amasaha yo kumugoroba niyo mpamvu natakana ndiko ndagira namahoro menshi cyane ihuriramo hagati cyiza cyane umeze neza rero meze fresh ndashima Imana meze neza cyane kuba waberewe Imana yareka kubesha abantu ko badukurikirana abakunzi ba Step Media barabona neza yuko umusaza yaberewe byakweli kabisa ibintu bimeze neza cyane nuko naco twashinje Imana kabisa Imana ni nziza kabisa cyane ikora neza cyane gose kabisa kweli so nuko ninde kubatakuza kubatanzi nitwa Edgar Fashion niyo mazina yanje amazina nawe n'abavyeyi ni Uwizeyimana Edgar uyu munsi so imbere ya byose mubanze mumbabarire abaturakanda kuri Step Media TV mubanze mukande ho gato bandanye mudukwikana muze murabona ibikorwa byiza byaba biraca ku buri munsi ugato banaye duteza imbere ni mwebwe boss bacu ni mwebwe twubaha ni mwebwe dukunda cyane so ku mazina yanje rero banyiniswe n'abavyeyi ni Uwizeyimana Edgar izana ryo nakwiye mu ibarabara zina na hawe ni barabara ni Edgar Fashion amabarabara nazi gatanga amazina amabarabara gituma mvuze iryo zina ni kubera ko twe tuvuka ruguru musaza tuvuka ruguru hiryo zina Edgar Fashion cyumva ni byari byo ariko ku muntu w'umunyamuja amaze gushika ino yumvise Edgar Fashion acabanza kwimvatisha umuntu byo byose mu stylist kubera kiramaze gushika mu moji nuko umusaza kweli uvuga ati rero wewe uri Edgar Fashion Edgar Fashion ninde iryo zina Edgar Fashion barikubiye bega Edgar Fashion ibyo bintu nibiki merci beaucoup pour la question Edgar Fashion ni izina basiri habwa n'akazi umuntu akora ko kazi rero wumvise fashion ni iduka ry'impuzu canke ry'ibindi bintu ariko umwati uvugana jewe ni iduka ry'impuzu niyo mpamvu navuze mu ko ari Edgar Fashion ko ryo nahawe ni barabara kandi nongera mpagwa n'uwo muji nagezemo mvuye ruguru birimani mu caro yes okay nuko bakunzi ba Step Media ni Edgar Fashion urane neza impuzu ariko aradandaza nk'izi munazi ko ziraca kuri screen za Step Media bana ko ariko adandaza impuzu nziza cyane kabisa urane neza ko ibintu biba bimeze neza cyane umusaza yari yubatse byagenze gute kugira ngo ubufise imutaho umwana gutya ubufise imari zingana gutya urumukire ungana gutya kandi uri umwana nkuko byagenze gute wabigenjeje gute kamuzi urakoze cyane kuba umukire
no kubanza kuba ubwizigirwa kuba umwizigirwa kwanza yuri umwizigirwa ubu nibwo bukire bwa mbere bubaho uko abantu bose bakizwa no kuba ubwizigirwa rero nanje sinovanga nakize cyane bya grave ko umuntu yakize hajya ntiyivuga sogo naje nakuvuze umva wivuze umuntu yakize usanga bamuvuga nakuvuga nawe mengo uri kurabesha sogo nakuvuze kumengo nanje nanje kumengo sindakira bakunzi ba Step Media ngizi ziriko ziracapa urabona n'umutungo w'uno mwana urabona n'umutungo w'uno mwana kabisa bo ariko ntaco ni buke buke sindi umusaza ariko sindi umwana kurugezo ngezeko ndashima Imana kuko ntaco no yishinja kuko ndagerageza kwigaburira no kugaburira abantu bakenya urumva aho ntaco no nufisa akagwi k'abantu gaburira bo nugushima Imana gusa ubundi bwo je havyo noshoboye ariko nshima Imana yo yabinshoboye bakenya gose ariko nipfuza ko naguma ko bakenya shaka kugaburira abantu beshi cyane ego dusangize urugendo rwawe ko kuva utarizwe Edgar Fashion gushika wiswe Edgar Fashion bo urakoze cyane kwitwa Edgar Fashion bo byaramvunye kuko n'urugendo rutari ruto kandi urugendo rurerure kandi n'ubu sindashika ndacabandanya bo kuva 2023 niho natangura ugo rudandazwa rwanje personnel ariko 2020 nakorera abandi wundi muntu maze kumukorera naye ndavuga ati ko ndamukoreye nanje ndabingene no kwikorera cyanda bitangwa 2023 mu gutanga ugo rugendo kuno byatanguye tanguye mfise impuzu mu maboko impuzu zikenya mu maboko ntembereza mu gisagara ego bazabibona ndazitembereza mu maboko mpura n'abantu ndabasomesha bakangurira abandi bangurire kubantu ko darazo gwemewe mu gihugu naho n'abapolisi bakamfata sanga abakamwe ati rudanzwa ntigwemewe nani nkabitahura tukaganira bikagena neza ariko apa rero bariko baramfata ati eske no kuba bamfata naye ndabigenze gute ndiyumvira ndaja hirya no hino ugate mbo sawa reka naye ndondera agafashion nugurura kugira ntibazoze baramfata habwo nyoze ndari hananje mu bandi muri OBR kugira nanje ngira ico mfahije mu gihugu zero bimaze kubuko ndiyumvira ndaraba ingene nipanga ubwanje ndipanga muhungu byafashe umwanya kubitegura kugira bone ufise duka nkiri urabitegura si bya bindi urota ubwo nyene ukacu byo kubironka urategura bo maze rero kuvuja ngaho ndiyumvira ingene nogira iyo fashion ubwo nyene nacinda yikora kandi byaragenze neza ubu ndashima niyo mpamvu muri ko mabibona bimeze uko ndashima Imana uko biri kose ego murakoze byakorohiye kuba uno munsi ugeze aho geze uno munsi kandi tubona ko ukiri muto mu myaka nkumbura bo oya ntibyoroshe kuko hajya muri business aba businessman nibo babizi barahura n'amariske menshi gose cyo gituma igihe cyo nzoba ndi kuri kamera nzoroka ndabivuze kuko ni ibintu bikunda kudushikira je nyimba nashikiwe n'ikintu kanaka abana bashikwa n'ibindi bindi nuko musaza nuko tukiri ngaho nyene dufise indoto yo gushika he Edgar Fashion bo indoto yanje yo gushika indoto mfise niyo kumva ko nzoba ndi umuntu yambika abantu rurangiranwa hano mu gihugu pana hanze y'ibihugu aha mu gihugu iwacu none nubu habura iki ko mbona ibigezo canke ibyangombwa byose byo kwambika abantu bagezweho ubifise canke nubu urabambika mu ibanga rikomeye cyane bo hari habo nambika mu ibanga ariko siho nshaka kugera shaka buri mustare wese wo ngaha muri Afrika mbona tubari ngaha muri Afrika muganga mu Burundi yumve yuko ari jewe nzomwambika yego mustare wa mbere canke wa kabiri wifuza kwambika ngaha mu Burundi ni mustare wa mbere numva nshaka kwambika neza kandi numva no kwishima ndamwambitse Big Fizzo kabisa kuvuga harebwe ati yewe ari umupeti yifuza kunyambika kandi urumva neza ko nubwo yoza atakibazo Big Fizzo yoza ubu nyene vraiment no mwambika kabisa kabisa no mwambika pe yego acu ubutumwa bwawe ndaza arabubona kuko ari mu bakurikirana Step Media Network cyane so nuko tukiri ngaho nyene wewe
wumva business yawe ugomba kuyikora gute se yawe gute okay business uko nshaka kuyikora no kugukira ubu uko mubona bimeze uko sico cifuzo cyane siko nshaka kuyikora ndacabuze uburyo bukenya edas bukenya ndacabuze uburyo bwo guhindura iyi design mubona ngaha nzohindura design ku buryo yaho byibonekeza yuko vraiment umupeta afise indoto mani afise indoto bro afise indoto neza nubu ntabona yija afise indoto ngomba gushikako nubu yo ndiko ndayumvira ncamba paralize musaza indoto ngomba gushikako ewana ntaco nzoyishikako ariko ni bukebuke kabisa tukiri ngaho nyene tukiri ngaho nyene urubatse oya ntabwo nubatse oya kabisa kuberi ubatse nobanishe kariyere yanje musaza ubu nyene ushaka kuvuga rero yuko urugo gwica kariyere no jewe nubatse ubu nyene hari indoto ntoshikako byoroshe kuberi ubwo musaza sicoroshe wabimenye gute mu makaritsiye mpo ndabibona makaritsiye ndabibona kweri yuko nanje nto kwihuta ngo ngoma ndongore cyangwa ngira nubake ngo ngira umujyana kidasigaye ko office ari bibi office urugo n'umugisha ariko naye sindagira kuri yo tapi sindavyumvira ariko navyumvireye ntashoboza nanje ntaba umugabo afise umugore afise umuryango kabisa ni kuvuga ikibazo kiri uvyumviye yes kabisa sindavyumvira kabisa nuko Edgar Fashion uri mu bajene bakiri bato bihangira imirimo kandi ibintu bikagenda neza wanatubwiye ati ufise n'utundi tugwitwa abantu kana kugaburira yego abandi uhanuriki abandi bajene bagenzi bawe mu kwihangira imirimo kugiti cyabo urakoze cyane abajene bubu keshi bamwe bamusanga basuzugura ubuzima musaza kwasanga akagasuzugura kandi kugira umuntu ashike hejuru abanza guca hasi ico nahanura umujene wubo iyo bari kadukurikirana hano nuko tosuzugura akazi kugira n'uyu munsi ubona duhagaze ngaha meme nabo ba boss ubona bo hejuru mani batanguriye hasi batangurira hasi bagakura bukebuke ariko umujene wubo achavuga ati nenanje noshika hajya kwa nakagute kumbe ntamenya ingorane yahuye nazo mu kugira ashike hajya hantu toshaka kubaze naba ba boss ba Venera usanga barahuye n'ingorane kugira bashike kugira bubaka iryo zina barahura n'ingorane cyo no bahanura cyo no babwira ni kudasuzugura akazi kandi iyo ushaka kuja muri business ukabanza ukegera umuntu akirayikora eske business bimeze gute mukaganira nzi ushaka kuyisukamo kuko besho usanga bayisukamo ugasanga urasubiye down barahombye kuko bagiyemo n'ibishobisho ngo cingo no shobora iki no shobora banza wegere ujya muntu yabikoze eske bimeze gute hama mukaganira hama kaguha ingene wokuye kubikora yumva atari nibyo woshobora akakubwira ati ibi bireke ntabyo woshobora genda mu burimyi n'ubworozi ibi byafashe cyangwa ibi bintu bimeze uko ntabyishoboye kuko nyimba turi ngaha nyimba je ngerageza kwambika abantu hari unda ari umusuderi hari ne umva yaje kwambika abantu no unda kabajije kubibimba na mukaba mujeje kuza muradukoresha ibigani umva twese ntitwaja muri bimwe nuko musaza ninde muntu uvuze ngo imbere yuko utangura ibintu byose ndakwegera basi umuntu yabigiye ninde muntu wegereye aguhibanga ry'akazi murakoze umubose Nzamimana Edouard Karimba Butare Temezi Mparamirundi n'Ingozi atandukanye ya muntu yanyigishije ibintu byinshi yanyigishije byinshi cyane kandi n'ubu mpandanya nk'imwigako tazi bamwe baramuzi aramaze guca mbona haca kuri Steve Media ariko aramaze guca kumbuga ngo kamumenye araninzamimana Edouard Yimbo Butare arazwe jya n'umuvyeyi nubaha cyane gose niwe aho ngeze uyu munsi arabifisemo uruhara hari byanyigishije hari byo namwigiyeko bumva niwe citegerezo canje yego nawe akoni businessman we wakora ibyo byo Butare akongera afise fashion urumva nawe niwe citegerezo canje niwe ngendera yego no Edgar no kuvuga ubuya umuntu arakwituye ashaka akazi urumva ko gatanga byoroshe
uyu mwanya tuvugana biva nkuko nakubwiye sindashika hahandi numva umengo no gufasha byoroshe TikTok ariko mu minsi iri imbere ndumva nanje yuko nzobutanga ariko ubu byongora kuko iyo umuntu akiri mutonyi muri business ntashobora kashiramo abakozi kabisa banza kuvyikorera kugira abanza abibone neza ajyama yotange yo haye umukozi nawe abanza yarekipere ego okay usaba iki abariko baradukurikirana kuri Step Media ambo cyambere nkuko natangwe mvuga ubanze mukonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira mubandanye mudukurikirana mubandanye mubona ibiganiro bibandanya guca ko ngani ibiganiro byubaka abasaza muze muradukuriki ibiganiro bitwubaka twebwe abajene n'abandi bandi buri muntu wese ibiganiro bica nka Step Media ni ibintu bitwubaka cyane muze muragerageza kuza muratuzana ibiganiro nkene bimusaza turabishimira cyane turabakurikana 5 kuri 5 ngo ico nababwira abo ngaha badukurikana ngaha nuko icambere nambere no babwira mane we mujene canke buri muntu wese ntugasuzugura akazi suzugura akazi uri kuri wonone iterambere kuko ugira umuntu ushika aho ugeze mane uca bugufi kagenda bukebuke gukura agiye umwana yavutse mane ntavuka aca amenya gutambuka arabanza akicara akabanza agahaguruka akabanza akagira dede kumwe batu bavuga ruguru hamakara agatambuka bukebuke rero no hanura umuntu akadukurikirana nuko yobanza yagiye muri business ko nivyo ncamvuga kuba nivyo agenda mu businessman entre y'ivyo si business byonyene byo fashion byonyene nkora nongera ndi n'umworozi musaza akorana nabi bagiye gashirako ndomworozi ndoro dutungwa dutodo muri mimwirimizi ndiyororera ntajya kanyama nakiyorore akanyama uyorore usanga gatesa musaza usanga gasa neza ngo rero umureka adukurikirana hano nuko yobandanya kudukurikirana 5 kuri 5 azobandanya yiga byinshi bicenga ku Step Media TV. Asante sana. Mukurangiza kubatazi aho korera ni hehe ukorera amaja bo nasiboko anu nkorera bo uvuye nko mu bivuye n'ahantu hono abantu bose barazi kuri sisi uri kuraduga mu mirango urengana kuri sisi utambuka imbere gatonye kubabaye bitwa ko matafari ucagana beze kunda guhagarara hari paveri duga uragumuduga ukarengana kabare keza kabisa kitwa 7 bar ukakarengana hagumuduga ushikana kandi ka Star bar niho vyegeranye akandi ka Star bar kari mu kuryo uri kwaduga hama nanje fashion yanje iri kubaho kubafu uri kuraduga ego nkuko bariko barabikurikirana kuri Step Media. Yes asante sana turagushimiye cyane mukurangiza reka tugushimire cyane murakoze nibaza neza yuko nikindi gihe nitwa gukenera kugira ngo tugire cyo tuganira jewe nawe cyane Step Media igire cyo kuganiriza kuronka byoroshe cyane gose urandonka byoroshe kabisa shaka ahubwo no mu minsi tuzokorana n'ikindi higani kabisa muzobi nkore nta probleme tuzovyiga ko ntuze uburongozi bwa Step Media buzobiraba kuko bikwiye amago bikora merci beaucoup ndabashimiye saza turagushimiye cyane yari Step Media network yari Edgar Fashion kwa turi kumwe abana neza ko yari kwatwiganira byinshi kuvyerekeye umugabo wiwe no kuvyerekeye fashion ziwe kuvyerekeye impuzu ziwe kabisa ubona ko umujene akiri muto yihangira imirimo yumviye yambona kazi za karanditswe sana abana neza yuko ashaka yuko nawe muri karani azobateye imbere muri 2060 azoba yifashe nuko yari Fabera Bruno canke ikiranga kiri umwe ndabashimiye cyane ciao